ndasubiye kubaramutsa no kubakaza bwese abanywanyi bacu mba muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashekereza ngaha ku mbonesha kure yacu kandi yanywa ICTV. Uyu n'umwanya w'amakuru agezweko ariko aravugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nkuko mubizi tubashikiriza amakuru aba yaranyegejwe abarundi, iba biriko biravugwa mu menyesha makuru ndetse n'andi makuru tuba twavanye mu masoko yacu yo kwizera. Hari inkuru y'umubabaro idushikiye kano kanya ku vyabereye ku kibuga c'indege i Bujumbura. Ni inkuru ibabaje cane, ndaza kubabwira ukuntu vyagenze ku barundi bari bagiye kuja mu gihugu ca Serbia. Ivyo rero muraza kumenya ibara ryaguye ku kibuga c'indege i Bujumbura, ndetse no kukubwira n'ayandi makuru yose mwagiye muranyegezwa n'ibindi biriko biragarukako irya nino. Kugira urashikirwa n'amakuru n'ibiganiro vyacu, ufyonda kuri subscribe twashirako inkuru ikagushikira mu bambere. Turazi ko abanywanyi bacu muri benshi muri irya nino hatandukanye. Dutangurire kuri no nkuru ibabaje cane ku Burundi na Serbia n'ivyabereye ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Abarundi bashika 15 bari biteguriye kuja muri Serbia, ejo barasubijwe inyuma ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Umwe muri bo akaba yatwiganiye ingene vyagenze ati: "Twebwe aha mu Burundi turafise ikibazo co kuja muri Serbia. Ejo twaragiye ku kibuga c'indege dufise ibikwiye, ariko baradusubije inyuma ngo ntibikunda. Badusavye igipapuro tutazi ngo citwa OK to board. Ivyo vyabaye twari twahejeje checking turi muri salle d'embarquement, twari dushika 15 tuza twumva haje umukozi wa Sojeya yitwa Oscar atubwira yuko abantu bose baja muri Serbia ngo bidakunda, ngo hahejeje gusohoka itegeko rishasha rivuye muri migration ya Serbia, aca atwereka ico gipapuro ndakurungikiye. Badukuye muri salle d'embarquement, twagerageje kuvugana nabo nyene baranka ko tubandanya urugendo. Ikindi kintu cambabaje, hariho komanda sinamumenye izina akorera kuri aeroport, aradutuma ko twese uko twagira tugende. Twebwe abahungu aca atanga itegeko yuko badusopa mu masakoshi yacu yose, aradusaba dokima zacu twari dufise. Bahejeje kudusopa aca tubwira tugende. Baca baraduha na pasiporo, bahejeje kwanura visa bari basizemwo. Turasavye mudufashe kumenya neza ivyo bintu ivyo ari vyo." Ivyo bikaba bishitse mu gihe mu ndwi iheze abarundi benshi bahagarikiwe ku kibuga c'indege ca Istanbul muri Turukiya, mu gihe bariko baja muri Serbia, baraheza basubizwa inyuma. Igipapuro gishasha abari i Bujumbura bahawe kivuga ko abarundi bashaka kuja muri Serbia bavuye ku kibuga c'indege ca Bujumbura bakaba baca i Addis Abeba na Istanbul, ko bategerezwa kuba bafise ibi bikurikira: harimwo itike yo kugaruka mu Burundi, bararishe ihoteli kandi bakariha iminsi ihuye n'itariki bazogarukirako, assurance medicale ihuye n'iminsi bazomarayo. Urwo rwandiko ruvuga ko ubudafise ivyo adashobora kwinjira mu ndege. Urwandiko rwongerako ibintu bibiri: ku muntu wese aca ku kibuga c'indege ca Istanbul ategerezwa kuba afise ico bise OK to board, no ruhusha rwo kurira indege ruvuye mu gihugu umuntu agiyemwo, visa canke ikindi gisabwa visa ya Turukiya mu gihe afise itike imushikana muri Turukiya. Naho abo bantu bejo babwiwe ko ari amategeko avuye muri migration ya Serbia, biboneka ahubwo ko ari amategeko y'indege Ethiopian Airlines yisunze kumbure ibisabwa n'ibihugu vya Ethiopia, Turukiya na Serbia. Naho ziko ayo mategeko yerekeye abaja muri Serbia badaciye muri Turukiya. Hari abarundi benshi batubwira ingene urwo rugendo rwa Serbia rubatwara amafaranga menshi. Hari abariko baragurisha utwabo kugira baje muri ico gihugu. Twohanura bose kubaza neza ivy'urwo rugendo, ntibarwe mu rudubi
nayo muri nzero iheze twarabahaye inkuru zitatu zijanye n'ivyo kuja muri Serbia. Izo nkuru zikaba zaratumye hahinduka vyinshi kuko abarundi bari basigaye bagowe bidasanzwe, bagakubitwa bikomeye bageze i Belgrade iruhande y'ukunyarwa utwabo n'abasuma babahenda ngo bariko barabafasha uko boshikayo. Izo nkuru zikaba zatumye abategetsi ba Serbia bisubirako, narirya hari n'ibinyamakuru vyaho vyaciye bivyandika. Ariko rero kuva mu ndwi iheze urwo rugendo rusa n'urwasubiriye kutoroha, nkuko twari twabibabwiye mu makuru y'ubuheruka. Tumaze iminsi turonka ubutumwa bw'abarundi benshi baja kurondera ubuzima mu gihugu ca Serbia, bakagira ibibazo bikomeye ku kibuga c'indege ca Belgrade, abandi bakugaranwa muri Turukiya batarashika muri Serbia. Kuva muri 2018 Serbia yarafuse ivyo gusaba visa ku barundi baja muri ico gihugu. Ivyo vyatumye haba abarundi batari bake bashoboye kujayo bitagoranye. Hari n'abarundi babiboneyemwo urudandazwa, batangura kugenda batangira guhenda bagenzi babo ngo bariko barabaronderera visa ya Serbia. Abatari bake bakibwa amafaranga y'ikintu kitabaho mu gukora abarundi bajayo, mu gukoka abarundi bajayo. Rero hari abo bamwe muri bo bagiye barahendwa, bamwe rero bagakoresha ububeshi bwinshi, bikanatuma bamwe bagurisha utwabo twose, impangu n'amatongo, kuko baba biteze urukiro muri ivyo bihugu. Haraciye amezi hatanguye kuboneka abarundi bagirirwa nabi cane iyo bagiye muri ico gihugu. Barafatwa ku kibuga c'indege ca Belgrade, barakubitwa, bagashaya, baramburwa ubuntu imbere y'abana babo, barasubizwa inyuma ku karenganyo. Bamwe bagataha mu Burundi ataco basigaranye kuko baba basize bagurishije utwabo. Hari n'abadahabwa amahirwe yo kwinjira ku butaka bwa Serbia, bakazibirirwa bakiri muri Turukiya. Tumaze kwakira amarira y'imiryango yamburiwe muri urwo rudandaza, twashimye rero gushira ahabona urutonde rw'inkuru zine zijanye n'ivyo vyo kuja muri Serbia, ku mabi bamwe babonera mu rugendo, ku bubeshi bw'abakora urwo rudandaza n'ivyankenegwa tuzi nkuko twabibabwiye haruguru, kuko bariko barakora urwo rudandaza hamwe ngo batokwisubirako ibintu vyoba bimeze nabi cane. Tukaba rero dushimye gushira ahabona aya makuru kugira ngo tugabanye amarira y'imiryango iriko iramburwa, maze abahitamwo kugenda babe bazi neza ibishobora kubashikira. Twaba twifuza kandi ko leta y'u Burundi ivugana na Serbia igahagarika gutoteza abana b'u Burundi baja muri ico gihugu muri ico gihe baba bagiye kurondera ubuzima. Mu gihe rero baba bakwije ibisabwa, ntivyumvikana ingene umushikiranganji Albert Shingiro bene Ambasaderi Esperance Ndayizeye baguma binumiye ku mabi bafise, ku mabi abafise passport ordinaire y'u Burundi basigaye bakorerwa bacururuka indege ku kibuga c'indege ca Belgrade. Inkuru ya mbere ku masezerano yorohereza abarundi baja muri Serbia yazananye hehe? Serbia ni igihugu ca Buraya kiri mu gice bita Le Balkan. Serbia ikaba yarahoze iri mu bihugu vyari bigize Repubulika y'Abasosiyaliste ya Yugoslavia, yahavuye isambuka muri za 90. Repubulika ya Serbia ikaba yarabayeho ari igihugu cigenga uko imeze muri kino gihe, muri kuva muri 2006. Umugwa mukuru wa Serbia ni Belgrade. Muri 2008 intara ya Serbia yitwa Kosovo ikaba yaratangaje ko yikukiye, maze yiyonkora kuri Serbia. Serbia ntiyigeze yemera ukwikukira kwa Kosovo.
Kw'isi hakaba hariho ibihugu 92 vyemera ko Sokovo ari igihugu cigenga, hakaba na 96 bitemera ubwo bwigenge. Ivyo bihugu bibiri Serbia na Sokovo bikaba bihiganirwa kurondera ibihugu vyobishigikira. Muri 2012 abarundi mwaremeye Sokovo nk'igihugu cigenga, ariko mu nyuma igihugu c'Uburundi carisubiyeko kivuga ko kitakemeye Sokovo nk'igihugu cigenga. Ivyo rero ibihugu bibiri Serbia na Sokovo bikaba bihiganirwa kurondera ibihugu bibishigikira. Uburundi nyuma yo kwisubirako buca butangaza ko butakemera ko Sokovo ari igihugu cigenga. Mu gushimira Uburundi, Serbia ikaba yarafashe ingingo zimwe zimwe harimwo gukura viza ku Barundi canke se ku Murundi wese agiye muri ico gihugu ca Serbia. Ku rubuga rw'ubushikiranganji bw'imigenderanire bwa Serbia n'amakungu handitse ko umuntu wese afise pasiporo y'Uburundi, pasiporo diplomatique, pasiporo de service, pasiporo ordinaire arekuriwe kwinjira ku butaka bwa Serbia mu kiringo c'imisi 30 ata viza asabwe. Twarabajije ibindi vyoba bisabwa mu gihe umuntu aba afise pasiporo y'Uburundi, batubwiye ko ari kuba ufise ibijanye no kwirinda coronavirus no kuba wafashe ihoteri uzoshikiramwo reservation de hotel. None mu gihe vyifashe gutyo bigenda gute ngo habe hariho abarundi bagurisha bene wabo bakabaka amamiliyoni babahenda ngo bariko barabarondera viza canke ngo hariho ivyo bariko barabakorera bikomeye. Ivyo tukaba twabigarutse ko mu nkuru twababwiye dutangura no makuru. Ikindi kibazo gihambaye abakurikiye inkuru tumaze imisi tubashikiriza bakibaza ni kubera iki itera yankira abarundi kwinjira ku butaka bwayo ikanabahohotera bikomeye, kandi amategeko ya Serbia yemerera abarundi kwinjirayo ata viza basavye. Ngaho rero twaronse inyishu zitatu kuri ivyo bibazo. Inyishu ya mbere, Serbia naho ari igihugu kiri Buraya, ntabwo iri mu bigize umuryango w'ubumwe bwa Buraya, Union Européenne. Serbia yarasavye kwinjira muri uwo muryango ariko iracarindiriye kwemererwa. Kimwe mu bituma Serbia bayitevya kwinjira muri Union Européenne nuko uwo muryango wagiriza Serbia ko ifasha cane abanyamahanga kwinjira ku butaka bwa Buraya. Ubu rero Serbia isa niyiriko iragerageza kugabanya gose abantu bose bayicamwo barondera ubuhungiro mu Buraya. Iryo hohoterwa ry'abaja muri Serbia ntabwo ryerekeye abarundi gusa, rirerekeye n'abava mu bindi bihugu bakekwa ko boba bashaka kuja mu kuguma Buraya. Tuzobibona mu ntahe y'umwe mu Barundi yahohotewe hamwe n'abava mu bihugu nka Tunisia n'Ubuhindi. Imvo ya kabiri yatumye bamwe mu Barundi bagira ingorane nuko bagiye bajanye ibipapuro vya magendo vyo gufatisha ihoteri. Ivyo navyo baba babirungikiwe n'abarundi babahenze ngo bariko babafatira ihoteri, bagaca bafata igipapuro cakoreshejwe n'uwundi bakagihinduramwo izina gusa, ihoteri atayo bigeze bafata, maze amahera bakirira. Igisata kiraba ivyo kwinjira muri Serbia, Service d'immigration, cagira kirabaza iyo hoteri kigasanga uwo muntu nta hoteri yafashe. Imvo ya nyuma nuko hari ibihugu bitigera bivugira abanyagihugu bavyo bariko barafatwa nabi mu mahanga. Serbia ntiyogera guhohotera abarundi bayigendeye bubahirije amategeko, Uburundi bukaguma bunumye kandi bukaguma buyishigikiye. Bikaba bihambaye ko abaserukira Uburundi babaza impamvu abanyagihugu babwo bariko barahohoterwa, ntabwo bigera babibaza. Akabazo ka nyuma
abakurikiye amakuru yacu bibaza ko bakeneye kuba twobamenyesha n'ubuzima muri Serbia bushobora kuba bumeze, dufatiye ku vyo abariko bakora urudandaza rwo kujana abantu muri Serbia bakunze kubesha, tukaba tuzokwishura ico kibazo mu nkuru tuzobashikiriza. Ivyo rero tukaba ari vyo twobabwira ku bibazo vya Serbia ndetse n'abarundi bajayo muri rusangi kurondera ubuzi. Ariko hari n'iyindi nkuru twabashikirije aho amabi bamwe baboneye mu rugendo rwa Serbia kuvaho abategetsi ba Serbia bakuriyeho visa ku bantu bose bakoresha pasiporo y'u Burundi muri 2018. Hari abarundi batari bake bagiye muri ico gihugu, bamaze kuba benshi bahejeje bagasaba ubuhungiro ico gihugu. Abategetsi ba Serbia baratewe amakenga n'abo barundi baja kugumayo bakibera mu makambi y'impunzi, mu gihe ico gihugu kitari kimenyereye kwakira impunzi zigumayo. Kuva muri Kigarama 2021 igipolisi ca Serbia caratanguye guhohotera bikomeye abarundi baja muri ico gihugu, bakabategerera ku kibuga c'indege ca Belgrade bakabasubiza inyuma kandi baba bakwije ivyangombwa. Mu nkuru ya mbere tukaba twarababwiye ingene iyo ngingo yo kugura visa ku barundi yabayeho, mukaba mwabikurikiye mu nkuru twabashikirije mu gutangura ano makuru. Mu nkuru ya kabiri kandi twababwiye urudandaza rw'ubusuma rukorwa na bamwe mu barundi babesha ngo bafasha abantu kuja muri Serbia. Mu nkuru rero y'uno munsi tukaba tubabwira amagorwa bamwe muri bene wacu baboneye mu rugendo rwa Serbia. Inkuru tukaba tuyihera ku ntahe y'umwe mu baherutse gutaha mu Burundi amaze kwankirwa kwinjira muri Serbia. Mu nyuma ayo magorwa tukayatanga mu mice itatu, harimwo ihohoterwa ribera ku kibuga c'indege ca Belgrade, amagorwa yo ku kibuga c'indege ca Istanbul muri Turkiya, hamwe n'ubunyonyezi ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Intahe y'umwe mu baherutse kwankirwa kwinjira muri Serbia. Amahoro, nagomba ndabashimire kubona mwarashize ahabona ikibazo c'abarundi baja muri Serbia, nongere ntange intahe kuvyashikiye. Njewe nagiyeyo mu ntango za Kigarama 2021. Twebwe twagiye turi bane, jewe n'abashikanje babiri hamwe na muvyara wacu, abitwa ko badufashije bari baturihishije 1,000 c'amadolari kuri umwe wese, no kuvuga hafi 12,000 z'amarundi twese hamwe. Uca wongerako amatike yatwaye hafi 14,000 z'amarundi. Tukigenda nta kibazo twagize mu nzira, haba ku kibuga c'indege ca Bujumbura, ica Addis Ababa muri Ethiopia canke Istanbul muri Turukiya. Twageze i Belgrade muri Serbia turi abarundi 12. Yari twebwe bane n'uwundi muryango w'abantu 8, umugabo n'abana 3, umugore n'uruyoya, muramuwe n'umugabo n'umugenzi wabo. Tugishika i Belgrade twakiriwe n'abapolisi baza baraba pasiporo z'abavuye mu ndege bose, basanze uri umurundi baca bagushira ku ruhande. Bahejeje kuraba pasiporo zose, wa murwi w'abarundi baciye batujana kutwicarika ahantu batwumviriza mu kibuga c'indege, icumba canditsemwo ngo help free lawyer, canke bisiguye umushingwamanza afasha ku buntu. Ni mu gice co hasi muri aeroporo. Baratubajije ibitugenza muri Serbia, bamwe bavuze ko baje gutembera, abandi ko baje gusaba ubuhungiro. Mu mwanya wa mbere babanje kutwereka ko ari abantu beza, baradusigurira ko atakibazo tuza kwinjira mu gihugu cabo, gusa bisaba ko turindira gato. Baradusavye ko hogenda abantu nka 3 bakatuzanira imizigo yacu twese. Kubera twari dufise amakuru ko hari abahora basubizwa inyuma, twibwiye ko ari vyo bigira bitubeko.
twaciye turungika umuvyeyi dusigarana uruyoya rwiwe, turungika umwana umwe ajana na se, turungika na muvyaranje. Ivyo twabikoze kugira ngo bagire ico batinya ntibabasubize inyuma. Imizigo barayizanye keretse uwamuvyaranje. Twarababwiye ko hari umuzigo ubura, batwishuye ngo nta kibazo uzoboneka. Haciye amasaha abiri ata gishasha batubwira, hari umwana yagwaye, se arabibabwira, baca barahamagara abaganga, baca basaba ko boja kumuvurira hejuru kubera ko hasi hari hakanye cane. Bigenze gutyo twe twibajije duti abo birakunze baragiye. Haciye haduga wa mugabo n'abana biwe batatu, umuvyeyi n'uruyoya, natwe turungika mushiki wacu tuti ntitubure n'umwe yopfuma ashobora kwinjira muri ico gihugu. Hasigaye jewe, mushikanje, muvyaranje, na muramu wanje, wa mugabo aduganye abana biwe be n'umugenzi wiwe. Twaragumye muri aeroporo, hasi mu nyuma niho haza umugore w'umupolisi yambaye umwambaro w'akazi, ngira yari umushefu, aratwihweza n'akagaye kenshi, aca asaba ngo batwake amatelefone, barayatwaka, batubaza amahera dufise, turayavuga. Ivyo biheze batuzaniye urupapuro ngo dusinye, ndarusomye nsanga nurutwankira kwinjira Serbia, nca ndabibwira abo twari kumwe, duca turanka kugisinya twese. Mugabo abo bapolisi bobo baragisinyeko, baca batubwira ko atana kimwe naho tutogisinya ari ibisanzwe, ko mu nyuma baca bazana ikindi kitwemerera kwinjira. Niho badusaba ko twoduga kurindira hejuru, bongere batugaburire. Ivyo twaravyanse kuko twari dufise amakuru ko uduze hejuru uba ujanywe ku ndege igusubiza inyuma. Twanse, baciye batubwira ko ata mfungurwa baduha, ata amazi, ata toilette turonka hasi. Aho niho rero twabonye ko bitanguye gukomera. Aho twari tugeze isaha 8 z'umutaga, mu gihe twari twashitse isaha 11 z'igitondo, twarabonye toilette hasi, ariko baratwankira kuyijamwo, bakaguma batubwira ngo tuduge hejuru isaha 10 z'umugoroba. Batubwiye ko bahava baza gutora bamwe baduga hejuru kuvuza umwana, ko twebwe tugira dusigare kubera twanse kuduga. Babitubwiye, wa murumuna wa mugabo yari yaduganye abana be n'umugenzi wiwe, baremeye baraduga, tuba dusigaye hasi turi batatu, jewe, mushikanje na muvyaranje. Twarasavye ingenzi zaza zirarengana ko bodutiza telefone tugahamagara wa mushingwamanza wo ku buntu, ariko ntibatwemerera. Abapolisi bagaca bitwengera ngo reka guta umwanya, nta congereza kivugwa muri Serbia. Nta marira tutahaririye, mugabo ntaco vyababwira, kubera twavuye Istanbul tuvuganye n'uwaturondereye impapuro. Twaguma twibaza ko atubuze kuri telefone aca arungika umwavoka aza kutuvugira ko ari ukwibesha gusa. Narasavye ko bahamagara wa mushikanje wundi tukavugana, baranka, ngo ndamukeneye ntinemere nduge. Twaranse kuduga, mugabo baca bamunyereka kuri ekra, yari muri biro. Mbona yicaye ahantu heza atekanye, ari kumwe na babana. Aho naciye ndema, natwe duca
turemera kuduga kuko twari dushonje dushaka na toilette. Ako kanya baciye baja kumubesha ngo tumutumyeko, yarabakurikiye baca baja kumufungira muri kontineri iri hepfo ya nivo ya mbere, ari naho baca bagiye kurira indege. Agiye yasanzeyo wa murumuna wa muramu agiye yasanzeyo wa muramu na wa mugenzi wa se wa ba bana batatu hamwe n'abahindi batatu bapfungiyeyo. Ntibaraba ngo ni umukobwa, babashira hamwe bose twese natwe tuduze. Umupolisi yagiye araturemesha atubwira ko biza kugenda neza, tugiye kurindirira aho hantu baza kutugaburira isaha 3 z'ijoro, ko ariho baza kudutora batujane mw'ikambi y'impunzi canke muri hoteli. Twaramwizeye kuko nta kundi twari bugire. Twaraduze nivo imwe n'imizigo yacu, dukata iburyo duca tubandanya iyo ico kiringo duca tubandanya iyo ico kirongo caherera. Twararengana aho badandariza tugira tugure ico twihembuza, bakatubuza ngo dushika dufungura. Tukihashika rero narumvise amajwi avuga ikirundi, ariko nkabona ko ari agasho. Hari hakanye cane kuko ni kontineri y'icuma ikikijwe na neige nyinshi, ibintu bimeze nk'urubura bikanye cane. Mbajije uwo mupolisi ko ari agasho, yambwiye ngo niho turindirira badutora 3:00, mugabo ntitubibwire abo bandi. Twarinjiye dusangayo mushikanje na ba bagabo 2 be na ba bahindi batatu. Aho hantu harakanye cane, aho hantu hari hakanye cane, hasa nabi. Muryama ku ntebe zaheze amaguru, mukayamanika ku ma plastike ari indani kubera hasi haba hakanye cane. Twaragerageje kwipfuka bikwiye, ariko imbeho ntiyahera. Twaguma dutera inkuru ko twari mu maganya, tuvugana ingene twahenzwe, mugabo tukagumana icyizere ca 3:00. Baraduhaye imikate, twashoza amazi, toilette yaho yasesera indani, haranuka cane. 3:00 igeze baraje baratwugururira, duta Imana iratwibutse, turinjiye. Naho kumbe hari indege yaja muri Turukiya bashaka kudusubiza inyuma. Twaragiye mbona tugeze ku muryango waho basuzumira abagira burira indege. Aho naciye mbwira abo turi kumwe ko bashaka kudusubiza inyuma. Twarakomye induru, turaryama hasi, turarahira ko tudasubira inyuma. Ariko rero wa muramu na wa mugenzi wa se wa ba bana bo baremeye barurira indege ibajana Istanbul. Jewe bashikanje 2 na muvyaranje baba batubwira ngo dutekane, ngo nibadusubiza inyuma, batwereka aho twicara. Kumbe bari barindiriye ngo ingenzi zirengane. Baciye bugara umuryango, batangura kudukubita inembo, amakofe, imigere, badutuka baduhenura ngo dusubire muri ka gasho. Twaranse kukinjira mugabo kubera inemo nyinshi. Twahavuye twinjira, twaraharaye iryo joro buraca. Twagumanye icyizere ko bahava haza umwavoka kuturaba. Bukeye hageze isaha 4 z'igitondo, umwavoka ataraza, niho twisabira gusubizwa inyuma tutarahapfira, kuko hari hakanye cane, hananuka n'iyo mikate
ntibasubiriye kuyiduha, ntivyatevye saa tanu baciye baza kudutora batwuriza indege iza Istanbul n'imizigo yacu, baciye badusubiza n'amatelefone yacu mugabo twasanze barakuyemwo carte memoire, twabibonye dushitse muri Turukiya. Narasavye pasiporo zacu baca bambwira ko baca batubwira ko zitwara umudereva w'indege kandi ko tuzozikorako dushitse mu Burundi. Twaruriye indege batubwira ko tugeze Turukiya twururuka inyuma y'abandi, twarabikoze twururutse, habaye umupolisi wo muri Turukiya, bahaye umupolisi wo muri Turukiya ibahasha rinini ririmwo amapasiporo yacu, aca atubwira tumukurikire, twari tuzi ngo ni ugusubira inyuma biroroshe, kumbe ni ingorane gusa. Twaramukurikiye gushika ahabera ivyo guhindura indege transfer internationale, atubwira ko ariho tuza turabariza ryari dufata ija i Addis Ababa muri Ethiopia. Twagiye tubona tuhasanga bamwe babiri bari baraye buriye saa tatu, twarabiganiye ivyasigaye biratubako baca batubwira ngo turasara kwemera kuguma ahantu nkaharya. Nabo rero baca batuganyira ingene baguma bababesha ngo indege ihava iboneka muri Turukiya. Twaharaye amajoro 4 tutararonka indege. Bamwe babiri bo bagiye umunsi umwe imbere yacu, aho hose twarara mu ntebe canke hasi mu kibuga c'indege. Abandi baranabahamagara bakabagaburira, ariko twebwe ntitwigeze duhamagarwa ngo kubera indege yacu itari yaturihiye. Kugira rero dufungure, twatuma abakozi bo mu kibuga c'indege bakatugurira isahani bakatugurira isahani y'amadolari 15, nabo tukabariha amadolari 5. Tugeze i Addis Ababa naho nyene ntivyoroshe kuko naho twaharaye ijoro, ariko hoho baratugaburira. Tugeze i Bujumbura twarabuze imizigo yacu, bamwe twayironse haciye indwi, hariho n'abandi batarayironka gushika ubu. Bamwe twari twajanye bo barahavuye barinjira muri Serbia inyuma y'imisi 3 bari mu kibuga c'indege ca Belgrade. Twebwe natwe tumaze gutaha twarabwiye abaduhenze ngo bariko baradufasha ko bategerezwa kudusubiza ya mahera yacu, ataruko ngo tukabareka ku muavoka ndetse no ku gipolisi ca Serbia. Barabitinye barayadusubiza, kiretse amadolari 200 bavuga ngo barakoresheje mu kuturonderera imitumiro. Ngayo rero amagorwa twaboneye muri urwo rugendo. Hari benshi twaciriye agace bashaka kujayo, hari abatwumviye, hari n'abigereje ko bagarukira muri Turukiya ntibanashike na Belgrade. Hari abigira ubu incabwenge mu gukatisha amatike y'indege, bakigira ingenzi ko ngo Belgrade ngo bazohaca bahamara iminsi 3 gusa, bagaca bavuga ngo urugendo rwabo ruzorangira muri Arabia Saudite canke birya bihugu bindi vy'Abarabu. Mu gutaha bakavuga ko bazazanana Kigali. Abo rero ayo babona mu gutaha siyo kuvuga, kuko baza barabaca amande menshi iyo basubijwe inyuma. N'inkuru ndende cane, n'ibintu bibabaje ibishikira abarundi baja muri Serbia. Tuzobandanya kubibashikiriza, tuzobabwira ihohoterwa ry'abarundi ku kibuga c'indege ca Belgrade
ndetse tuze no kubabwira ibibashikira bageze ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Wifuza kuraja umenya amakuru mwene nkaya, ivyo muba mwaranyegejwe ndetse n'ibindi vyose bivugwa, ufyonda kuri subscribe twashirako inkuru ikagushikira mu ba mbere. Ntahandi hantu nta mushobora kuronka amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi atari ngaha ku mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV, mboneshakure imwe rudende ibashikiriza ibiba bivugwa vyose. Hari ibiba vyavuzwe mu bimenyesha makuru, hari ibiba vyatangajwe n'abantu bamwe n'abandi bivugwa, hose turatohoza tukabibashikiriza mu kanya. Turaza turaba n'ibindi bivugwa hirya no hino.